Gire Kristo ngira ndababwire kireta mu mutaya papa wacu yari umuntu akundana afite umutima w'urukundo bigeze kuri twebwe abana biwe byaba ari ibindi bintu yaradukunda nk'abana biwe ntaco twabuze yaraduha byose yaratuba hafi nyina umuvyeyi wacu nta byinshi ndababwira ko ahantu avuga sinoheza papa wacu turamukunda aruhuka amahoro nibyo arakoze kibondo dusabe rero tuvyaguruke kandi kugira ngo begereze ariya uruhafu hanyuma utanga akanya ko gusezera bwa nyuma ku muryango. Ku munsi w'ejo nibwo Gabby Bunyama yaje kuba agenda ashyingurwa mu marira n'agahinda kenshi k'abashikiranganji n'abagenzi ba Gabby Bugaga bariho bararira cyane ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Gabby Bugaga yaranzwe cyane mu ba CNDD FDD, yari umuntu w'umwete udasanzwe, akaba n'umuntu uryoshya ikiyago. Ku ruhande rumwe abantu benshi bakomeza kuba bagenda bibaza ku cyaba cyaratumye uyu mugabo umurambo wiwe ku munsi w'ejo wari uteye ukuntu kugiye gutandukanye, dore ko bimwe mu bice by'umubiri wiwe cyangwa by'umurambo wiwe byari bipfutse bitagaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo agaragara muri iki kirango cyangwa se muri uyu muhango wo guherekeza uyu wahoze Minisitiri, byaje kuba bigenda bituma bamwe bagenda bibaza impamvu n'imvo n'imvano atigeze habasha kugera ku irimbi ahashyingurwaga uyu mugabo. Ibyo tugiye kuba tugenda tugarukaho, ndaza kuba ngenda ngaruka kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaje kuba agenda anasimbuza uyu Bugaga mu baminisitiri, dore ko Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo nibwo yaje kuba agenda atangaza impinduka muri guverinoma ndetse n'abagiye basimburwa muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Garutse cyane ku byaranze gushyingura uyu wahoze ari minisitiri nyakwigendera Gabby, ngira ngo nyaboneka pyonda subscribe ubundi tujye tubana aho ngaho, cyangwa se upyande ahanditse ijambo sabone ubundi tujye tubana aha ngaha mu makuru yacu abagiye agezweho. Bimwe mu byaranze umugirwa wo gushyingura umushikiranganji Gabby Bugaga. Ese yaba Gabby Bugaga yorogarutse akabona ingene atawunezerewe ibyiwe, ingene ariko avugirwa na societe civile yo kumirwa? Ese ingene yabikoreye ibyo bintu kugira ngo abigere ko yemwe kuri iyi si byose ni ubusa? Makuru byinshi byo mu gihugu cy'u Burundi biriho birandika cyane bigendeye ku byabaye kuva ku munsi w'ejo. Ubu ni ubutumwa twahawe n'umwe mu bategetsi, yari umugenzi ukomeye wa Minisitiri Gabby Bugaga. Umushikiranganji Gabby Bugaga yaraye ashyinguwe mu itongo ry'abapfuye ku mpamba ya 28 z'ukwezi kwa kane 2026. Hari abategetsi batari bake bamuherekeje ubwa nyuma, ariko nk'uko leta idashaka gutohoza uko uyu mushikiranganji yishwe, niko no kumushingura byabaye rwihishwa bitangaje cyane. Ineguro yuzuye igipfumbu. Kuva Gabby Bugaga apfuye harabaye ikintu gitangaje mu butegetsi bw'abava muri CNDD FDD mu magurupe ya WhatsApp buhuriramwo
gacira mu ntamantama kabashije kuba karagenda kariyamirizwa hanze hagati y'abaziranye hakoreshejwe ijambo ngo baramuriye, ariko ku buryo bweruye ntawuvuga abategetsi buzuye ubwoba cyane cyane muri iki gisaga. Ejo mu gatondo benshi baguma babazanya uko ibintu biteguwe, harabayeho urukurukuru rwavugaga ko umuryango we wa hafi n'abategetsi bo hejuru aribo bonyine barekuwe kuja guherekeza ubwa nyuma umuhisi Gabby Bugaga. Hari bamwe babaye bagenda bagira ikibazo kirakomeye cyane. Gusezera ikiziga byabereye ku muryango wa Katedrali Regina Muhindi, hanyuma abaje bashaka binjira mu isengesho ari naho habereye imisa yo gusezera umuhisi. Hari benshi batitabiriye imisa ariko bahavuye bashika ku mpamba, aho bose bagiye kubera bari bamaze kumva ko Perezida Evariste Ndayishimiye yitabiriye imisa, hanyuma barumva ko abantu bose barekuwe kwitabira igikorwa cyo gusezera Gabby Bugaga. Ubundi bari batinye ngo bohava baboneka nabo hamwe bo kwitaba bagasanga byabaviramo ibibazo ingene. Ikigiga cyari giteye bidasanzwe cyane cyane cy'uyu mushikiranganzi. Ku muryango wa Katedrali Regina Muhindi, isanduka irimo Gabby Bugaga yari yuguruye kugeza hagati, ahandi hapfutswe n'ibendera ry'igihugu cy'u Burundi. Ikiziga cyari giteye bidasanzwe n'igitambaro kimeje nk'ishuka. Umutwe we wese wari upfutswe keretse agace gato cyane kerekana umunwa, izuru n'amaso. Uruhanga n'agakomoko ntibyabonekaga. Ikibazo kuri bose cyari bashatse kutunyegeza iki? Boba bashatse kutunyegeza hamwe yakubiswe ikintu mu ruhanga, banyegeje bya bimenyetso ko yoba yararashwe. Nimba afise inguma mu mutwe ni kubera iki atamaso yigeze aboneka mu modoka yitwa ko yari arimwo isanganya yiwe? Evariste Ndayishimiye ntiyashitse ku mpimba. Abategetsi batari bake barashitse guherekeza Gabby Bugaga. Perezida Ndayishimiye yari mu misa, amashusho menshi amwerekana arabye nk'uhunga. Prosper Bazohomba, Nesto Ntahuntuye n'abashikiranganji batari bake niho bari kandi barabandanyije gushika ku mpamba. Mu nama nkenguzamateka umukuru wayo Gervais Ndirakubuca n'ibirindiro byiwe byose baritabiriye. Abagize seni batwara CNC na RTB n'ibindi bisata bimwe na bimwe byaritabiriye, ariko hariko n'ibindi bisata byinshi bikomeye bitigize bihaboneka. Reveriyano Ndikuriyo n'umukenyezi wiwe niho bari. Ndikuriyo yabonekesheje umubabaro mwinshi cyane. Ijisho ryiwe ntiryavaga ku isanduku ya Gabby Bugaga, yari nk'umuhungu wiwe muri politike, ni nawe yamubereye ijisho muri seni. Mu nyuma muri leta ya Gabby Bugaga yamwitaga afande. Indongozi za CNDD ku rwego rw'igihugu zaraherekeje umunyamabanga mukuru w'umugambwe wabo. Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyabandanije ku mpamba ahashinguwe umushikiranganzi wiwe. Yavuye ngaho nyabona anyarukira mu biro ku Ntare Rushatsi House, ahasanzwe harakorera Perezida Evariste Ndayishimiye. Bamwe mu bashikiranganje bavuye gushyingura Gabby Bugaga basanga Perezida Ndayishimiye ahejeje kuba abobogoza. Abo ni Roidiane Baradahana na Damie niyo nkuru, umusubirizi wa Gabby Bugaga nawe yaza yamaze kugenwa. Variani Butoyi nkuko byaje kuba bigenda bitangazwa. Angelina Ndayishimiye niyahahomye muri ibyo bikorwa.
wobonetse cyane cyane yasabye yabaye umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, ubundi amenyerewe akunda kuboneka cyane cyane mu birori bihambaye by'igihugu. Ugusiba kwiwe guherekeza Gabby Bugaga kwasize ikibazo mu bantu. Uwundi yatangaje benshi ni umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gereze Ndabira, mu gihe izindi nzego zose zihambaye z'igihugu zari zasekiye inama ishingamateka, siho yari abashingamateko barakoje ejo ukuri kwamye kujya hanze. Nk'uko ibingibi byakomeje kuba bigenda bijya hanze, kandi ubu bikaba bikomeje kuba bigenda biboneka uruntu hano mu gihugu cy'u Burundi, abenshi bakaba bari kwibaza impamvu uyu mugabo yahise agenda asimburwa byeruye cyane, dore ko perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko uyu mugabo abashije kuba agenda yitaba Imana, perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarahise asimbuza. Perezida Ndayishimiye yagenye abashikiranganji batatu bashasha. Abashikiranganji bagenwe ni aba: Ambasaderi Eveline Butoya yagenwe kuba umushikiranganji ujejwe kumenyesha amakuru be n'ibimenyesha makuru communication et mediane. Eveline Butoya yahora aserukira Burundi muri Zambia, yarajejwe amabanga atari make guhera ku ntwaro ya perezida Nkurunziza witabye Imana, umushikiranganji w'amateka mu nama ishingamateka ya Afurika. Uyu kandi akaba yarabaye umukezamateka, umuhanuzi w'umukuru w'igihugu, umushikiranganji, umuvugizi wa perezida Ndayishimiye, umukozi wa CVR, yahabaye umumenyeshamakuru mu kinyamakuru ca leta ya Renevo. Asubiranye umuhisi Gabby Bugaga. Uwa kabiri wagiyeho kandi ni Ititije imbere, umushikiranganji ujejwe ibikorwa bya leta, inyubako rusangi, kunguriza abantu n'ibintu, transport cyangwa se ibijyanye no gutwara abantu. Uyu ntawuzwi cyane ariko yakoze ari umunyamabanga y'amahoro secretary permanent muri uwo umushikiranganji, agiye kurongora asimbuye cyangwa se agiye muri Damiye niyo nkuru. Uwa gatatu wagiyeho kandi ni Dr Fideli Nkezabahizi, umushikiranganji w'amagara y'abantu, yahora arongoye umwe mu migambi yegukira ubwo bushikiranganji. Abashikiranganji bashubijwe ni batatu: umushikiranganji Gabby Bugaga aheruka kwicwa ndetse na Damiye niyo nkuru yari amaze amezi 3 gusa asubiriye Dr Claude Nzobaneza mu bushikiranganji bujejwe inyubako. Liyami Badarahana yari amaze imyaka hafi 3 atwara ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Ibi kandi bikaba bikomeza kuba bigenda biraminiza cyane cyane ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Ku munsi w'ejo nibwo umwe mu ba minisitiri hano mu gihugu cy'u Burundi yaje kuba agenda avuga ku byo gutera igihugu cy'u Rwanda. Yagiye yerekana yuko nta mugambi n'umwe igihugu cy'u Burundi kigize kibasha kuba kigenda kigira wo gutera igihugu cy'u Rwanda, ahubwo u Rwanda rwo rwagiye rucumbikira bamwe mu basize bashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida